tumara umwanya munini twiyumvira kubera nyene ibi nibyo batwigishije mu ishuri ariko ntitugira dushira ibintu mu bikorwa. Monga ntukeneye ko umuntu ari creative, ukeneye juste ko umuntu akora cyane. Ntukeneye ko umuntu philosophe, ukeneye ko umuntu ashira ibintu mu bikorwa. Créer plan niyo yoba limbi, créer plan yariyo yose hamwishire mu ngiro. Ubonye bitangiye kwanka ni widogere yo plan, widogere wewe nyene inyanyura gatoya hamugaruke kuri ya plan yawe. Rimwe na rimwe birakenewe gukora nkirobo. Je papa yarabimbwira kera ariko sinabitahura ivyo yarashatse kuvuga, ubu niho ndabitahura. Yakunda kuvuga ngo utegereza gukora nk'imashini, yukabura igitondo ukore ibyo utegereza gukora atanda kimwe wiyumviriye, ariko utegereza kuba ufise plan. Akenshi na kenshi usanga vyaducanze turi deborde kubera tudafise plan. Juste créer plan hanyuma uyishire mu bikorwa. Mu gihe wisanze uri kuratirisha rero kuri ya plan, ntukeneye gukrea indi nshasha. Garuka kuri ya indi ya kera hamwe ikurikize. Jewe ndabaha akarorero, nihaye plan yo gukora sport gatatu mu ndwi. Hasi ndakwiyumvira nimba nja muri sport canke ntajayo. Ibi biba bisanzwe bindimo. Niyo bishitse rimwe na rimwe ngatirisha ugasanga singiye muri sport kandi nategereza kujayo, sicangereye yindi plan nshasha. Ndagaruka kuri ya yindi nahorana nkagerageza kuyikurikiza. Kumbure rero nawe uri umunyedini nk'akarorero, wihaye plan yo gusenga gatanu ku munsi. Rero reka kwiyumvira ngo mbe basho no munsi ndasenga canke sinsenga, mbe bashisa ndasenga canke sinsenga. No ntukeneye kwiyumvira, ahubwo senga ubwo nyene. Reka gutakaza umwanya wiyumvira kuza gukora ikicanye utaza kugikora, ahubwo ugikora ubwo nyene. Nta kindi, nta filozofi kenewe muri ako kanya, nta excuse nimwe utegereza kuba ufise. Abantu dutakaza umwanya munini turiko turiyumvira, nta mwanya ufise mongara. Reka kurondera perfection. Just ico bigusaba no kugira plan hamwishire mu bikorwa, nta kindi. Ibishitse nawe ugasanga nturi kurakora ico wategereza gukora, birashika nibisanzwe. Birashika ugasanga abantu bariko barashira ejo ibyo bari gukora no musi nibisanzwe, ariko ntukeneye gukrea yindi plan nshasha. Ukeneye kugaruka kuri ya yindi hanyuma ugerageze kuyishira mu bikorwa. Rero ikintu kigufasha kutiyumvira cyane, ikintu kigufasha kudafilozofa nibikorwa. Juste ba concentre ku bikorwa. Jewe nico kimfasha, sinakaza umwanya ngo ndiko ndiyumvira cyane ngo ndiko ndafilozofa kubera umunsi wose bandi concentre ku gikorwa. Ariko no kubera mfise plan, abantu benshi rero ntibafise plan. None wumva wo baho gutudafise plan ntibikunda. Niyo mpamvu usanga abantu baratera induru hariya na hariya, no kubera badafise plan.